bamurere ninde ndangira wanje arihe urihe papa murihe badawe data umuhanza wahangiye umuryango n'Uburundi ariko ntiwamenya ko urwanko rwa Ruhinda na Rushatsi ruzohinda mu Burundi abahanza abajiji abacaba abanyongozi bagashwabagira bagatikira isi y'u Burundi ikikorera imva ziremereye papa wazindutse agatuturu ngushikeyo mustantera tarashika nako ngo ntukwegereye serukobwe umupolisi brigadier ko utazinduka ufata irya Kanyaru nako ngo Kanyaru yari icunzwe abajerere bategereye murere yarinde abo bajerere basa nawe nyene ntibatoye murere nyakuri byari bitazi ntibari bazi ibyo bakora ko bariko barihekura murere yari mwarimu yari umudandaza yari umunyeshuri yiga primaire yari umunyeshuri yiga secondaire yari umunyeshuri wo muri kaminuza afise isura y'izuru rifyase yo abajerere mwashorera ba murere nkamwe uretse ko babarusha umufuko ba murere bahindutse abamenja barabo bo mu ntara yatwagwa na Bizoza umuhima w'Ubururi papa wazindutse utonda utazi ko ari wowe murere waruzi ko ushikuburana kuko ubwenge ubwira n'ukuri wari ufise ntiwabona ko uzoshikaho uzogenda mazima yongo abana babo bariga baba ba dogiteri inzobere muri politike no mu kumenyesha amakuru numva ngo bamwe ubasanga mu ma organisme international n'ibindi byinshi byaronswe kubabironkeye amahirwe kubera batavutse kuri murere canke kumumenja ehe ntuze raba umwana asigwa na komiseri Mpozayaha we yacitse mayibobo aba umuboyi yagiye yangara yambara ibicoco urushatsi rwabaye amadrede yaguye mu mayira numva ngo yaguye mu za Kirundo Gerardo umwana wa komiseri Mpozayaha yarateye agahinda umuravyi akenye akengeretse kubera yambuwe se amahirwe yo kubaho abaragiye agirwa umucakara yo papa na mwene wanyu Gabriel mwishwe n'inyamaswa wewe waziwiye bayonet mon oncle Gabriel waramurenganije warasheshe amaraso wari umusoda wari Bizoza watugize imfuvyi Bizoza waradusize mu gahinda waraturiye imvanda uri inshegesha Burundi uri nkomeretsa Burundi uri muhekura abavyeyi uri mutera amarira uri mutera gahinda uri ruhinda Burundi uri muryamvanda uri ndayikimenyi uri gisigo kimizi kimira kikarandura imizi wahoneje abahanza abajiji inda y'umwami abatare n'abezi ubita murere canke abamenja kuko wagomba gusahura no gutwara Kayeza agarutse wiyise Bizoza Yohani nta mupatiri yagukoze mu gahanga ngo urabatijwe oya twege imfuvyi tukwise Bizoza gisituzi kuko wasituye Burundi canke Bizoza gisigo marira kuko wasize amarira mu bana b'u Burundi muri heba hanza muri heba jiji muri prison Igitega Tanzania mwafashe iryangozi mawe Emma Munika Liberata abanyakaramakazi abaganwakazi abazigekazi mwubakanye mukundana bwakeye bazinduka kubaraba ntibabonye naho mwaciye bagenda mu nzira bahura n'imigende y'amaraso amaraso abazwa Bizoza yari aya Mariko yari aya Gabriel aya Antoine aya Matiyasi aya Ernest n'abandi isinzi bagarutse bifumbereje twararindiriye imyaka na mirere n'ubu nta kayambu kabo twarabujijwe kurira kugandara no kuganduka kuri ba murere canke kuvuga ivy'irindwi na kabiri narira ninyegeje naja mu ngundu y'igitoke yo papa wishwe nabi kuko n'ivyawe byaranyazwe ya mahera yo muri BCB ya mahera ya kampanye cafe muri Osibu yose bamwe babita murere canke abamenja barayikoreye biyubakiramwo amagorofa muri Bujumbura Dimanche wari umunsi wo kuronka ibaruwa narindira ko ndonka
iryo unyandikiye nkabura kubera iki utandika ngo umbaze ko twariye. Papa waririmba neza cyane, n'ubu ijwi ryawe niryo nagumanye, ariko sinibuka ingene usa. Maze iminsi mbona amagufa azurwa ku ruvubu, bavuze ko ari abahutu 72. nkeka rero ko mwese mwahomorewe iyo nyene. Yo mwarishwe ndabimenye, ewe bizoza waraturiye. Murere ninde? Umumenja ninde? Ni wewe wishe urahebura kokora, ni wewe wahonije inda y'umwami, ni wewe wahekuye abavyeyi, usiga inyuma yawe amarira atembera mu nda. Iryo nijwi rya Sindi Umumenja, kubw'umuhanza havuka kuri nziza ubutunzi n'amazuru ntihaye. Amida naho mvukiye. Chandagiye sindayisiga ameneke ico karagenda mw'abandi mwe aratora ku kirimba kwa sebukwe wiwe ariwe se w'amaconco, asanga nyina wiwe yicaye kw'irembo mw'abandi mwe ko se wiwe ntari muhira. Nyina wiwe agira ubwoba ati mbega mwananje, ati mbega uzanywe n'iki nombarire ngo ikikuzanye, ati sigaho gema wege